Haleluya. Amena. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Nanjye ndabifurije umwaka mwiza. Uyu mwaka Imana yaramaze kuwita izina ni umwaka w'umwuzuro. Imana izobuzuriza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka igice cya 5. Umusomyi yihangane se ndamwikiraka. Kuko twohava ari imvugo zimwe zitugora. Reka nsome Luka igice cya 5 duhere ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 6. Bagiye gusoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga cy'Genezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza izenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati gira mwidamba muterere izenga zanyu murobe. Simoni aramwishura atega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera izenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, izenga zawo zigomba gucika. Imana ishimwe. Aya majambo turavye ahantu duhejeje gusoma harimwo amajambo novuga makuru atatu. Harimwo ijambo Yesu yabarize intumwa. Umuntu ashobora gukuramo ivyigwa vyinshi, ariko tuvuga amajambo makeyi dushobora gufatirako tukaganira muri aka kanya. Hari ijambo Yesu yabariye intumwa. Izi ntumwa cyane cyane yabariye Simoni Petero. Hanyuma Simoni ikintu yakoze yarumviye, amaze kumvira arakora icyo yabwiwe. Amaze rero gukora acaha igitangaza. Hariho rero amajambo makuru atatu. Hariho ijambo, mu bisanzwe ijambo rigira ubushobozi kubera urivuze, sivyo none? Amajambo arabaho, amajambo abantu bose baravuga amajambo, ariko umuntu wese abanza kuraba umuntu avuze ijambo nini. Rero kubera umuntu avuze ijambo, bivyo bica biha agaciro iryo jambo rivutswe. Hariho abo duheruka kuganira mu misi iheze, nabo bari ikintu Imana yanyigishije ko citwa dekre. Dekre ni itegeko risohorwa n'abantu bo hejuru bakomeye. Rero iryo tegeko iyo risohotse, usanga mu kurangiza hepfo baravuga ibigiye gukorwa, bagaca bavuga bati iyi ngingo rero ishizwe mu ngiro ubu nyene. Kandi hejuru y'ivyo uhereye ubu iyindi ngingo yose yafashwe imbere ikuweho. Rero ubushobozi bw'ijambo ni uba rivuze. Ivyo turavyemera. Imana ishimwe. Ikigira kabiri, wewe ubwiwe iryo jambo niwe nahawe ko kuri agaciro, nahawe ho kwizera kugira ngo iryo jambo rigire icyo rikora. Iyo rero umaze kumva iryo jambo ukagira ukwizera, ukumvira, uca ukora iyindi ntambwe ikurikira imwe twavuga yo gukora icyo iryo jambo rivuga. Kuko naho iryo tegeko ryoza rikakwera ati ngo uhereye ubu ugiye gutwara ubu bushikiranganji, ivyo bintu utavyakiriye ngo uvyizere ubitambukire mubigenderemwo, ntaco vyomara, ntaco vamwo. Kuko ushobora kugenda wewe ugahitamwo kuba umuplanto, akaba arico kintu wumva kiguhimbara, ariko hariho itegeko ryasohotse kuri wewe. Mbe nta tegeko twaronse, nta ngingo yafashwe kubw'uyu mwaka. Iki ni igihe, uyu ni umwaka w'umwuzuro. Ingingo yarasohotse, mwayizeye, tubitambukiremo tubigenderemo. Imana ihabwe icyubahiro. Turavye abantu batwitangiye imbere, ukaraba akarorero ka Aburahamu. Aburahamu
imana yaramubariye iti Aburahamu nuve muri iki gihugu. Si ibintu byari byoroshe muga kubera waramubariye iryo jambo uko we yamufata nico catumye aho uburemerezi iryo jambo. Ibindi byose yabona mu bisanzwe aravye hirya no hino hari ibintu byashobora kumuca intege akavuga ati ibi bintu biragoye, mugabo kubera waramubariye iryo jambo yaciye agira ukwizera. Erega nico gituma ari sekuruza w'abizera. Acagira ukwizera aca arahaguruka. None Imana ntiyabanye nawe. Ubu natwe ubwacu turavyemeza kubera yemeye akabitambukiramwo akabigenderamwo hanyuma igikorwa kigakoreka. Mbega ni kubera iki Aburahamu yemeye akizera gushika aho yemera no gutanga umwana wiwe kw'ikimazi? Ni ukubera uwaramubariye iryo jambo. Je ndibaza ko yashika n'ahantu akavuga ati mbega none iyo umuntu yakugabiye erega no mwima gutashatse yona niwe je uyu yambariye ijambo niwe nziga ko ugukira no gupfa, sivyo? None aca aravuga ati ndamumuhaye nawe ngo mumuhaye umwiha. Aca arizera kubera uburemerezi bw'ijambo yabwiwe, aca arubaha, aca aragenda aja gutanga uwo mwana. None ko yagize ukwizera akumvira ntiyabonye gutabarwa kw'Imana. Ugutabarwa kw'Imana yarakubonye. Rero iyo umuntu ahagurutse afise ijambo ahagurukanye, afise ikintu yabwiwe, agira inyifato idahwanye n'iy'abandi. Muribuka inkuru za Aburahamu na Loti uko vyabagendeye. Muri ico gihugu yaroyemwo yaragiye ahahurira n'ibibazo, abungere biwe n'abandi bagira ikibazo, ariko Aburahamu Imana niyo yari yamuhagurukije. Aburahamu yari afise ico Imana yamubariye kandi yari afise ico yamusezeraniye. Hanyuma Loti nawe amuja inyuma aramukurikira. Nivyo hariho utwo yarose kubera yamukurikiye, mugabo bashitsaho ibintu bikomeye. Muribuka aho bashwana, Aburahamu aramubarira ati igihugu kiri hano kiri imbere yawe, niwitorere ivyo ushaka. Loti araraba ahantu heza hose ibintu ashobora kubona ko ari byiza aba ari hahitamwo, mugabo tuvunaguye amajambo yahereje muri Sodomu na Gomora. Uwo ni Loti. Ariko Aburahamu yavuga ati ivyo ari byo byose ico Imana yamvuzeko naho noja mu mugarago ico kizorema ikintu gishasha. Nico gituma terera urusenga. Hari ico Uhoraho yakubariye terera urusenga. Imana ishimwe. Rero iyo nibaza nk'abantu b'abarongozi, iyo ufise abantu benshi, iyo umuntu yahagurukanye ijambo n'uwaja kwirikira n'abantu babiri batandukanye, kandi umuntu yahagurukanye ijambo ntavunana, sivyo? Umuntu yahagurukanye ijambo ntagorana, ntatera umwaga, kuko we bavuga ati aha hantu ndahari kubera hari ijambo ryamamagaye. Ntaco wikanga. Je hariye naho nambarira abakozi bamukora muremye, ntihagire umuntu yikanga ngo bintu bihava bigenda ukundi. Nambuze impamvu ingaruye, ariko usanga utazi impamvu wama muhagarara agakomye kose umutima uraguruka, umutima urarema. Aburahamu yaranyigishije cyane ati niwitorere ivyo ushaka, kuko yaraza ati hariho uwamagurukije, hariho uwambariye ngo muze aha hantu, hari ico yiteguye gukora, ari kumwe nanje. Mbega Mose ni iki cari kumuremesha ngo yubahuke kuja guhangara Farawo? Ni ukubera hari ico Imana yari yamubariye kandi yabitonze. Barasezerana. Mose yarasezeranye n'Imana. Mose arabarira Imana ngo rega ngo tutajanye singenda, kuko yabona atoroshe kugenda mu bantu. Yaraba Farawo akaraba ibintu biri imbere akabona ibintu bitoroshe, ariko akavuga ati uyu muntu antumye niyo yemera kubana nanje ibintu bizogenda neza. Hanyuma rero Imana iramwemerera, barajana. Imana iramwemerera ko favere y'ujana nawe. Aca bya bindi byose yiraba akabona kwa kugigimiza kwa kuvuga
byose aravyihoza ati uko biri kose sindi jenyine. Amen. Uko biri kose hari uwambaye ngo mpaguruke kandi hari icyo ashaka gukora. Ntiyari yishimiye inkomezi ziwe ariko yari yishimiye cyane. None uyu aya masaha hari ijambo duhejeje gusoma rikomeye ngaha. Iri jambo twariko turaraba abantu bumvise ijambo bakagira ukwizera bakagira intambwe yo kugira icyo bakoze ntibakozwe n'isoni. Rero aya majambo duhejeje gusoma atubarira inkuru z'aba bantu bari baraye bararoba ijoro ryose. Ijoro ni rirerire cyane. Aba bantu rero bararovye ijoro ribakera nta kintu na kimwe bari baronse. Bamaze kubura bicaye ngaho bariko baroza insenga zabo bashaka kwitahira. Aho nyene bigeze kuri iyo faze bigeze aho hantu Yesu rero acaza. Amen. Yesu amaze gushika ariyicarira kandi Yesu yari gushobora guhamagarira amafi akizana. Yari afise uburyo bwinshi bwo gukora ariko ikintu Yesu yakoze yabariye Simoni ati subira muterere urusenga. Ntimwumva ko ibintu bisaba kwizera. Nta gishasha si mu kiyaga gishasha si ahandi hantu hashasha ni hamwe bahurira ni hahandi ijoro ryose ryakeye bakabura ikintu na kimwe ariko Yesu we kubera yashitse. Sinzi uwari yabaye ngo baje kuroba imbere, sinzi ko yabaye initiative yabo, sinzi ko hari indi umwe mugenzi wabo yababariye ati ngo twigire kuroba ariko Yesu aje akavuga ati terera urusenga. Habaye ubudasa. Habaye ubudasa. Hanyuma rero ikintu cyabafashije ijambo bumvise bararyizeye. Bamaze kwizera barakora baca baraterera urusenga. Mwumvise ibyaciye biba baronse amafi atagira uko angana. Ku murongo wa 6 bavuga ngo babigize baroba ifi nyinshi cyane isenga zabo zigomba gucika. Zariko zirozwa kubera zaraye zirakora zabuze ikintu na kimwe ariko babikoze ibyo babwiwe bizeye bakabikora bashira baronka amafi menshi ku buryo n'isenga zashatse gucika. Imana ishimwe. Amen. Kwizera ntigukoze isoni kandi ikintu gikomeye umuntu atizera ntahimbaza Imana. Umuntu atizera ntahimbaza Imana kandi iyo utizera uca uhinduka umuntu w'umunyabwoba. Nta kintu na kimwe ushobora gukora kuko ubuganzwa n'ubwoba biragoye kugira ikintu ukora. Erega hari igihe umuntu asubiza amaso inyuma akaraba akiyumvira atari ko ibyo ari byo byose. None kuri mwebwe hari umuntu Imana itaragira igihe ibariye. Erega no kuza mu ngoro yayo hari icyo yakubariye. None warakozwe n'isoni mu ngoro y'Imana kandi ntiwiteze kwitega gukorwa n'isoni. Uko utakozwe n'isoni ntibyiteze kuba mureme aho utarikozwe ukiri hariya aho wazigamwe n'uko Imana yaziga kwizokuzana ngaho ubuhore warashitse. Ahasaba gukorwa n'isoni aha naho kuroba bikagomba no gucika kubera ubwinshi birati ibyo ari byo byose. None ya ntambwe byagenze gute? None ya dubu byagenze gute? Ibyo byose akabyimvira bikaduza ukwizera kwiwe bikamukomeza akavuga ati ibyo ari byo byose. Ikintu catumye kiyari intambwe itantabagura, ikintu catumye idubu ahubwo ari jewe nayitabagura mwari ukunyene atakindi kintu nkoresheje no kubera Imana yari kumwe nanjye. None iki kintu gihagurutse gucokora iyo Mana yakoreye ivyo acadugamo izindi nkomezi. None muntu waraye uraroba, muntu umaze umwaka uri kuraroba, warucitse intege wariko woza urusenga
hari icyo Imana yigeze kukubarira akora. Ubu rero yagarutse usubira utere gusenga. Menye yuko aka kanya Imana yanteye iteka ikampa kugaburira ijambo. Nari mfise message nateguye. Imana irateye ubwoba ariko mu gatondo izuba ryarashe byutse byuka ndiko ndavuga ngo sitakahore jete rofile byuka ndavuga ndasubira itiro rigeze byose mbega ndiko mvugiye cyandumva rero kwa iyo message kwiri no gutera urusenga kubera iki jambo twararihawe sinzi ko mwizeye jewe narifatishije amaboko yose iki ni igihe cy'umuzuro narifatishije amaboko yose yasubiye kuri bikomeye muri jewe numvise ko igisigaye mu gutera urusenga ntacyo bitwaye namba hari ibyo twari twarakoze bikanga subira mutere urusenga kubera nari nateye ijambo ritaravugwa hari ikintu gikomeye aya magambo yaba nayarose hakiri kare nkajya kwicara ngasesangura ngategura ibintu birebire nari kubatevya nkavuga ibintu byinshi nkabongeramo n'ibindi bintu by'iwanje ariko iri jambo ririhagije iri jambo mwararibwiwe umwaka w'umwuzu terera urusenga ijambo ni nta kindi uko amasiyasa bivuga ntibaroba ku murambo baroba mw'ijoro rero baraye barabura mu gihe atari icyo kuroba kubera ijambo ryavuzwe bakabatera urusenga baca bararoba rero ibyo muriko murabona ntabyo nzi umwe wese ibiri imbere yiwe bona bimuteye ubwoba bakabona terera urusenga rero uwo muntu yambariye ngo aho hantu barovye ku murambo ngo n'ubu gushika uno munsi niho honyene mw'isi bashobora kuroba ku murambo kubera ijambo Yesu yavugiye none rero hariho ikintu gikomeye nasubiye ndiyumvira n'aya majambo n'amajambo meza cyane hariho igihe mugabo haraba hari abantu n'imvugo ivugwa bakumva umenga ntibumva ibyo ari byo bakumva umenga birabasiga ntibariko baratahura ibyo ari byo ariko murazi muri Timoteyo wa 2:2 hariho ijambo nkunda riryoshye rivuga ngo urufatiro rwo kubaka uhoraho ubaza biyuwe sivyo ubwo n'urufatiro rwo kubaka none aha twese turi ngaha uru rufatiro rurahari turafise urufatiro mu mutima turatahura ibi biriko biravugwa hari n'igihe hari ijambo rivugwa umuntu ugasanga ntariko arumva ibiriko biraba ariko rero kubera igihe cyo kuroba ntihagire umuntu yicwa n'inzara ari igihe cyo kuroba nico gituma jewe nakuriye mu idini ya Anglikani bimwe by'abantu babaza ngo wakijijwe ryari ngo navutse asenga uzi ko umuntu yavutse asenga atazi ko yakijijwe mwari mubizi rero hejuru yo kuvukira muri ivyo hari igihe Imana yagiriye neza ndi muri ivyo nyene haza umukozi w'Imana aza kutwigisha turi abanyeshuri niga muri secondaire atubarira ku kintu kijanye n'agakiza ikintu cyo kwihana ikintu cy'uko umuntu afata decision we wenyene aratubarira ati murabizi mwe murabona muri abanyeshuri rero iyo umunyeshuri atiyandikishije naho wowe uzi ubwenge naho wowe uronka amanota meza nimpa gusa ntibakuzi ntuzwi ishuri ntirikuzi wowe uzocuba umunokrasi uvuga ati wewe niho tugushira ntiwanditswe ntitukuzi iby'iwawe n'ibyo kwiga ko hariya hirya bakagushira inyuma ya lisite kandi wari umunyeshuri azi ubwenge hajya Imana imenya aho umuntu atondekana jewe Imana yari yarangiriye ubuntu narinze ubwenge pe
nari nzi ubwenge mu ishuri jewe mbere nize ishuri rindihira amashuri kubera nigeze kuronka amanota menshi kuri etablissement ishuri bacavuga ati umwana twe tuzomurihira rero urumva kugira Imana icaho cyari ikintu kiri très sensible cyangwa mvigene urashobora kuronka amanota ugashobora kuza ubwenge ishuri kakwihakana bari ibintu bikomeye numva cyandayikurikirana bituma rero mpitamwo kurondera agakiza kiwanje atarakidini atarakabavyeyi bica bimbere ikintu gikomeye none rero imbere y'ibindi byose imbere yo guterera urusenga kuko duhaguruka twese umwe wese yumvira hatumbereza urusenga kuko umwe wese arafise aho aruterera ariko umuntu wese abatse yumvira hashobora kuba hari umushitsi ariko naho hoba hari umushitsi ijambo ryamaze kuvugwa twarabwiwe ngo uyu mwaka ni uw'umuzo rero ugira uterera urusenga bisaba kuba wizeye kandi ugafata nkama ugafatisha amaboko yose icavuzwe maze guterera urusenga ibisigaye bica vyikora ariko namba hari umuntu uru rufatiro ukuhora haza biwe ataramenyekana umuntu arakwiye kubanza kwimenyekanisha ninde umuntu ngaha yumva ati ndacariko ndiruka inyuma y'abandi erega Loti ntiyari guhereza Isodomu na Gomora iyaba yarafise ibanga nk'iryo Aburahamu yarafise yarafise ugutuza nta ruhagarara muri we kubera yarafise assurance mu mutima hari umuntu muri we atassurance afise hari umuntu muri we akwiye kubanza akagira intambwe akavuga ati jewe kanje ndakeneye ko ijuru ribanza rikamenya kugira ngo amategeko ijuru risohora nanje angenge ivyiza ijuru ritanga nanje ndabigeko turi kumwe twese none umuntu yumva atahura ayo majambo niko ndavuga ninde umuntu yumva ati intuca urufatiro ntarakora ijuru ntiriramenya sinagirisha inscription sindiyandikisha sindamenyekana iyi mvugo mu bitahuri ibintu birasobanutse ariko kubera ijuru ryatwumviriyeko kandi ibihe bikaba bikiri vyiza vyuko duterera urusenga nashaka ntiyagire umuntu asigara inyuma muntu atarashika ahantu reka nongere ndabisigure neza kandi rero ibintu vy'agakiza ntihagire umuntu azoguhenda mu bintu bigoye bisaba kwizera none cyo mugimane ngo wizere mu mutima uwatura ko Kristo ari umwami akizera mu mutima ko yazuwe mu bapfuye uwazokizwa n'ibyo n'ibintu vyoroshe hariya rero mubona abantu baza ngaha bakatura hanyuma bakabera ati muvyizere bijya gukora ikintu gikomeye muri bo nico gituma rero umuntu azi ko atarakora ico kintu turamuhaye kadahaha iyo ntambwe ya mbere ibanza ikorwa imaze gukorwa rero duca duhaguruka duterera urusenga namba hari business umaze umwaka ukora bikanga ntiwiyumvire ngo kugira ngo umwuzure ushobora kurondera bishasha terera urusenga aho nyene naho ari ku murango naho izuba ryaka naho umenye ibisa uko vyahora nta rundi rusenga yabazaniye rwa rundi nyene bari bafise nyene kujya vya bisanzwe ariko Yesu aravuga ati terera urusenga kandi ntiyabashize ko agahato kanini vyasabye kwizera kwabo barahaguruka bakora icyo avuze igitangaza kiraturika none rero umuntu atariyandikisha ashira ukuboko hejuru umuntu atarakora icyo kintu twavuze cyo kwatura n'ukwizera bakamusengera akumva ati iyo ntambwe ndayikoze ibi bintu rero biragoye kandi biroroshe hari igihe umuntu avuga ati jewe maze igihe nsenga ariko hari ibintu by'urufatiro
urufatiro ni fondasiyo. Hari umuntu ashobora kuvuga ati jewe nasenze kuva kera, ndafise ukuntu umenyereye gusenga, ariko Bibiliya ni ikintu gikomeye. Ntidushobora kurondera iyindi nzira, nta yindi nzira ishoboka. Hari umuntu yavuze ngo Bibiliya uravye izindome zigize Bible, sinzi ko binyorohera gusigura, ariko iyo B ya mbere ni basic, ikintu cy'urufatiro, instructions, abantu bo mu Cyongereza duca tubisigura ntacyo. Basic instructions before leaving the earth. Ni inyigisho cyangwa ingingo z'urufatiro zibeshaho umuntu imbere yo kuva ku isi. Muri icyo kintu kandi umuntu aba yaragishuriwe n'Imana, ni instruction, ni ingingo z'urufatiro zigenga umuntu mu buzima bwiwe muri iyi si. Rero igituma ndabivuze ni kubera iki? Bibiliya ibindi bintu muba mwarigishije, ayandi mateology, ibindi bintu by'ubwenge, ibyo ntacyo bitubariye, ntibidukanga. Ariko iki ni izo instruction de base, ibyo bintu by'urufatiro bitugenga. Kandi nimba waremeye kuza ngaho ukwiye kumenya uko kuri kugira ngo ushobore kwidegembya. Ibindi bintu bakubariye by'abafilozofe, by'ubwenge, ibyo ko bizogushikana. Abandi bazoroba ugumuri nawe uraho uje inyuma y'Aburahamu, Loti, amaherezo ibyo ubona byose ko bikayangana, amaherezo uje ubona ugeze isoko munakura. Ariko ibyo ntibikababeko kuko mwaje mu ngoro y'Imana. Rero umuntu azi kwica ikintu ataragikora, iyo exercise ko atarayikora, reka ndeke kwirwa ndavuga twihisha dutse ukuboko. Wese muri hano mwarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nta muntu yumva yoza agakora iyo exercise kubera yumviye akumva ati ibyo byose iki kintu sindagikora. Narasenze byinshi, baranyigishije byinshi nkwiye gusenga, ariko ico kintu utaragikora urahagije. Mashimwe mubonye turamuhaye ikaze hano, kandi naho yo bizoba bikwiye. By'ukuri turakunda umugisha w'Imana y'abantu bariko baratubari umugisha, kandi nanjye ntawe uvuze wo kuroba amafi muba imbere y'ibyo n'ubugingo. Kaze Imana ibaho umugisha, kaze Imana ibaho umugisha. Naho umwe naho yoba babiri, ico ni ikintu tudashobora kwirengagiza. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'abo bantu, kuko hari ikintu mukwiye kubanza gukora. Babafashe kugira akanwa kanyu kature, hanyuma umutima wanyu ugira ukwizera. Turashima Imana kuri aba bantu, umenga ni bake ariko barakwiriye. Mu ijuru hari umunsi mukuru, natwe twifatanije n'abera mwese. Dushimye Imana kubw'iki badufashe babatutse. Aba bantu bamaze kwatura, bamaze kubasengera, nashaka ishengero ryose riciri hakuka dusenge kugira ngo Imana idufashe tugire ukwizera, duterere urusenga. Hari abantu barindira ko Imana ivuga kabiri cyangwa gatatu, ariko mwebwe Imana ntazokwama ariko arabinyurana n'abantu, kuko hariho abariko barabinyakurana ubuhizi. Hariho abantu bumva ijambo kuva igihe turi bwitwe, kuva igihe Imana Bishop Imana imaze kumukoresha ikamuha ririya jambo, abaricakiye hari abamaze kubona amafi, sibyo? Nanjye ndicabona cyo kubishingira intahe. Hari akantu maze kunyakura, hari akantu maze kunyakura. None rero muterere urusenga, muterere urusenga kubw'ijambo ry'Imana, kubw'ico Yesu yababariye,
kwiki gihe ari igihe cy'umwuzuro muterere urusenga Imana ibamugisha. Reka abana abasore bazi icyo gukora kandi bazi icyo bahisemo. Iyo ijambo rivuzwe umuntu arumva, ntabwo ahagurukira mu kiriri cyangwa se mu bindi bintu, ahubwo bumvise aya magambo. Ndashaka rero kubasubirishamo aya magambo kugira ngo mwatuze akanwa kanyu baheshe gukizwa. Niko Bibiliya ivuga ngo niwatuze akanwa kawe. Icyo tugiye gukorera ni ukugira ngo namwe mushyireho uruhare rwanyu, mwemere imbere y'iteraniro, mwemere imbere y'Imana ubwayo ko mwumvise aya magambo kandi mukayakira. Muravuga ngo mwami Imana, ndabona abandi nabo bakiza, abandi bamugisha. Niba hari n'undi ye gukererwa, ye gucikanwa n'uyu mugisha twagiriwe, ye gucikanwa n'ubu buntu Imana igiriye itorero ryayo, ndagira ngo rero mwature nk'uko nari mbivuze, mwature aya magambo. Nimumara kuyatura turabasengera, nitumara kubasengera turabaha abakozi b'Imana bagende babaganize kugira ngo mujye mu murongo, mudakora iki gusa ngo muhite musubirayo musubira inyuma, ahubwo mukomeze mu murongo wo kwizera no kwakira agakiza kuzuye. Mujye mu mwami Imana, duhagaze imbere yawe, mubivuge mudafite isoni, mubivuge neza rwose. Nkunda kubabwira abantu iyo bagiye mu bapfumu, bamwe barabategeka bakiyambura n'ubusa bakabyemera, bakavuga ati kuramo imyenda yose akayikuramo, subira muri aya, agasubiramo ibigambo bibi bituma abadayimoni baba benshi. Igihe rero tubabwira kwatura ngo mujye muyatura rwose, Imana mujye ngo tuguhaye imitima yacu n'ubugingo bwacu, ibyaha twagukoreye turabyihana, utubabarire, amazina yacu uyakure mu gitabo cya Satani, uyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Kandi uhereye umunsi duteye intambwe, tuje kuba mu nzu yawe, tuje kwigishwa ijambo ryawe, tuje kugukorera. Udufate ukuboko, udukomeze kugeza igihe uzazira, mu izina rya Yesu, amen. Reka tubasengere. Imana Data wo kwizerwa, ukiranuka, uri mu ijuru, turagushimye cyane kandi turaguhimbaje muri uyu mwanya. Tugushimiye ko wumvise gusenga kwacu ubwo twasengeraga iri teraniro. Turagushimira izi ntama zitarutse zivuye hirya no hino zikaza mu rwuri rwawe. Turagushima aba basore beza uhagurukije bakaba bahagaze imbere yacu n'imbere yawe. Mana, tubasabiye imbabazi, ubababarire. Waravuze ngo icyo tuzafungura mu isi kizaba gifunguye, n'icyo tuzafungirana kizaba gifungiranwe. Turababohoje mu izina rya Yesu. Reka babohorwe mu maboko y'umwanzi, ibyaha bagendemo bikurweho, imbaraga mbi zabatwazaga igitugu zikurweho, imyuka mibi yabakurikirana ikurweho, yaba ituruka mu miryango, yaba ituruka mu bisekuruza, iyo yose turayiciye mu izina rya Yesu. Turabasabiye Mana, uyu munsi wa none identite yabo ihinduke, umunsi wa none bahinduke abana bawe, umunsi wa none bahinduke abaragwa b'ubwami, kandi bajye bagukorera uhereye umunsi kugeza igihe uzagarukira kudutwara. Urakoze Mana, ubahe umugisha kandi ukomeze ubafashe, ubakomereze mu ijambo ryawe. Turabasengeye tugushimiye kubikoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ngaba abakozi b'Imana mugendane.